Sedicom, ikigo ca Diyoseze nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Ndabaramutse nonge ndabahe n'ikaze mwebwe mwese bakunzi ba Diyoseze nkuru ya Bujumbura muri aya makuru yo kuva ku igenekezo rya 28 ntwarante gushika ku igenekezo rya 3 ndamukiza. Amakuru mutegurirwa n'ikigo ca Diyoseze nkuru ya Bujumbura cyo kumenyesha amakuru mukayakurikirana kuri wezi 3 akaburungu Diyoseze do Bujumbura akaburungu BI no ku murongo wa 93 n'ibice bibiri kuri Radio Korombe iminsi yose ya gatatu ku bisa 12 zo ku mugoroba no kuri Radio Maria Burundi iminsi yose ya gatandatu ku bisa 11 n'igice zo ku mugoroba. Ingingo nkuru ziyagize mu gisata cy'ukwemera tubabwira ihwaniro ryatunganijwe n'umugwi Igore mu ntumbero yo kwitegurira Pasika. Mu gisata cy'imibano naho tubabwira igikorwa cy'urukundo cyatunganijwe n'ishure Saint Mary School yo mu Kigobe. Tubafitiye n'andi makuru idoni mu kanya. Gonzalve Ntashimikiro nije ngenda yabashikirize musangwe ikaze. Ndasubiye kwaramutsa nongera ndabaha n'ikaze muri aya makuru. Amakuru yacu tuyahere mu gisata cy'ukwemera. Ku munsi w'Imana igenekezo rya 3 ndamukiza muri Paroisse Kanyosha abakatekumene barasizwe amavuta yabagenewe mu ntumbero yo kubandanya kwitegurira neza iryo sakramentu ry'ibatisimu. Hari mu nkuka y'imisa yaherejwe isazine n'igice irongowe na patiri mukuru w'iyo Paroisse Patiri Diodone Ntamavukiro. Uwo musaseredoti yaratanze isiguro y'uwo mugigwa wo gusiga amavuta abakatekumene. Kwebwe abantu kugira ngo duse neza turakunda kwisiga amavuta. Iyo umuntu yisize amavuta usanga asa neza, arakayangana, arasayangana, gaheza akikura umwera agasa neza kugira ngo aseruke mu bandi. Ariko kandi amavuta bayisize ni ikimenyetso c'akanyamuneza nkuko mbere dushobora no kubisanga mu Zaburi ya 44. Ngabo kandi hariho abisiga amavuta kugira ngo bashobore kunonoka, bashobore kuja muri kuruse neza. None rero natwe abigishwa bacu bari mu rugendo baba bakeneye ayo mavuta abanonora kugira ngo babandanye bari muri iyo kuruse ntihagire ibibatesha kubandanya urwo rugendo. Aho kandi basayangane base neza. Ubusizwe rero amavuta y'abakatekumene aronka umutima mweranda amufasha kurwana urugamba rw'Imana ari kumwe na Kristo, urugamba rwo kurwanya ikibi, urugamba rwo gutsinda ikibi, kuko abakatekumene babare mu nzira yo kuva mu bicumuro ngo binjire mu buzima basangiye na Kristo, bari uko baritegurira kujabuka bajabukane na Kristo. None rero insiguro y'amavuta y'abakatekumene ni insiguro ivuga yuko abasizwe ayo mavuta baronka mutima mweranda, abo bazoba hava bakabatizwa bagaheza bagahinduka abarwana ya ntambara bashaka gutsinda ikibi bari kumwe na Yezu Kristo ariwe yadutsindiye igicumuro n'urupfu. Yaboneho kandi no kwibutsa imigigwa itandukanye abitegurira batisimu y'abakuzi bagirirwa mu kwitegurira iryo sakramentu. Kuva ku Dominika ya mbere ikarema hariho imigigwa twagiye ibafasha kwitegurira iyo sakramentu y'batisimu. Ku Dominika ya mbere twarabakiye icese barinjira mu ngoro y'Imana kugira ngo babone rero aho bazoza barasengera bamara kubatizwa. N'iyindi migigwa hariho nk'imigigwa iyo bita ngo efeta yo kuvuga ngo zibuka, turabashikiriza n'indanga kwemera Imana imwe rudende, turabashikiriza na dawa twese ibisabisho bikuru byo mu nkuka y'imisa. Twarabakiriye ku Dominika ya 3 no ku Dominika ya 4 turabasabira ibyo bita itorwa rya mbere, itorwa rya kabiri. Uyu munsi rero ryo bita itorwa rya 3 naho nyine twabasabiye turirukana shetani kugira ngo ibavemwo bitegure neza kuba abana b'Imana buzuye. Turengera rero turaheza turabasiga nayo mavuta bita amavuta y'abakatekumene. Igihe bazobatizwa rero tuzeza tubasige rero amavuta ya Krisma. Abakristo b'abakatolika bashinzwe amabanga atandukanye mu gihugu cy'u Burundi bari mu mwiherero wo kwitegurira guhimbaza neza umunsi mukuru wa Pasika kuva ku munsi wa mbere igenekezo rya 4 gushika ku munsi wa 2 igenekezo rya 5 ndamukiza mu gasengero ka Paroisse Cathedrale Regina Mundi. Uwo mwiherero watunganijwe n'ubwibutsamana bujejwe incabwenge n'abashinzwe amabanga atandukanye mu
gihugu ukaba rufise ihangiro rigira riti ijambo ry'Imana umuco utumurikira mu kazi. Umugwi w'igore wo muri diocese nkuru ya Bujumbura ku ncuro igira 14 waratunganije ihwaniro ritoya ry'imisi 4 mu ntumbero kwitegura guhimbaza neza umunsi mukuru wa Pasika. Iryo hwaniro rikaba ryatanguye ku munsi wa mbere igenekerezo rya 4 ndamukiza mu nyubako za paruwasi yitiriwe umweranda Mikaheli. Inkuru ya Michel nibitanga. Ibikorwa by'iryo hwaniro vyuguruwe icese na Patiri Janvier Nizigimana, umusaseredoti mwibutsamana ajejwe ubutumwa bw'abarayike. Hongera hatangwa n'inyigisho yashikijwe na Dieudonné Barutwanayo, umumenyesha nkuru nziza wo mu mugwi w'abanaguye muri mutima mweranda. Rero ni nkuko imisa yari irongowe na nyine cubahiro Musenyeri Evariste Ngoyagoye, umwepiskopi mukuru w'inaribonye wa diocese nkuru ya Bujumbura, yari yateye iteka iryo hwaniro mu izina ry'umwepiskopi mukuru. Nyine cubahiro Musenyeri Evariste Ngoyagoye mu ijambo yashikirije yabanje gutera intege abasaseredoti b'ibutsamana bajejwe ubutumwa bw'abarayike. Kubw'iryo hano bari bahagariye urwo rwaruka ruri mu mugwi w'igore narwo arwipfuriza guhezagirwa muri iyo minsi 4 ruzomara muri iryo hwaniro. Banyakubaha abasaseredoti mukama ndabateje gukora muri gikorwa ciza cane cukubana n'urwaruka mu rufasha kumenya Yezu Kristo mufasha kumenya Imana no kurangura amabwizwa yayo. Babifurije rero ko mwokora ibikorwa birama cane cane muri iyi minsi itegura Pasika. Namwe rwaruka Imana yarashimye cane ko Yezu Kristo yatanze ubuzima bwiwe nguko ishima igihe cyose namwe mwigoreye abandi mu buryo bwaribwo bwose naho ubwo babugufi mugabo Imana irashima kuko mutanze ubuzima bwanyu uko mwiyishakiye bivuye kuri mutima mweranda yabahaye uwo mutima. None rero iyi minsi muzomarana ngaha mufashanye muremeshanye umukama azobahezagera. Indinganizo y'ibikorwa bizorangurwa muri iyo minsi 4 yashikijwe na Fabrice Niyonkuru musuku mukuru w'umugwi w'igore ku rwego rwa diocese. Ni nawe yabanje kumenyesha icatumye iryo hwaniro ritegurwa. Icatumye tutegura iri hwaniro rigufi ry'ugwaruka biri mu ndinganizo y'umugwi kuva muri 2008 iyi minsi 3 canke 4 turi mu mwiherero kwitegura guhimbaza neza Pasika vyamye biba. Uyu mwaka rero 2022 ntitwawusize inyuma. Iri hwaniro rigufi rero ry'umwaka twarihaye icivugo nyamukuru kigira kiti tubeho tumurikiwe n'ijambo ry'Imana. Kuri uyu munsi ryabaye yugururwa umusaseredoti ukurikana ubutumwa bw'imigwi n'imihari muri diocese yaduteye iteka araza aratwugururira iri hwaniro. Ku munsi wa kabiri tuzokwika inyigisho ya mbere ivuga iti tube kwisi nk'abatarabisi. Tuzoyiga mu mugwi 2 abige mu kwabo imisoro kwayo. Ku munsi ugira gatatu naho tuzokwika inyigisho zibiri. Inyigisho ya mbere ivuga iti tugaruke ku rukundo rwa mbere. Inyigisho igira kabiri ibe iyo gukira no kwakira urukiza rw'Imana. Ku munsi ugira 4 uzoba ari umunsi wo kuronka isakramento ry'ikigongwe ku gishengera Yezu mu Kristiya hama duheze turonke nkuka y'imisa yo gukira no kubohora. Nkuko mu bikorwa byaranze umunsi wa mbere harimo n'inyigisho ku civugo ngenerwa ko c'iryo hwaniro. Iyo nyigisho yatanzwe na Dieudonné Barutwanayo aratubwira ingingo 4 zari zigize iyo nyigisho ukuntu umukristo yobaho yisunga ijambo ry'Imana mu vyokoro vyose be n'igituma ari nkenerwa kurangura ubutumwa mu kwisunga ijambo ry'Imana. Tubeho rero tumurikiwe n'ijambo ry'Imana mu byo dukora byose no mu byo tubamwe byose. None by'ukuri ijambo ry'Imana ni iki? Mbega riyagiki? Mbega tworibamwe gute? Nivyo tugiye kuzirikana mu ngingo 4. Ingingo ya mbere ijambo ry'Imana ico riri. Ingingo ya kabiri imvugo ikoreshwa mu ijambo ry'Imana. Ingingo ya gatatu ingene twobaho tumurikiwe n'ijambo ry'Imana. Ingingo ya 4 ivyamwa. Muri iyi myaka yacu abantu ntibazi neza ko ijambo ry'Imana ari rizima. Nico gituma mbere bamwe barariteye akagere bihambirira ku bisabisho byinshi. None ni gute twobaho tumurikiwe n'ijambo ry'Imana? Kugira ngo rero dushobore kubaho tumurikiwe n'ijambo ry'Imana birasaba ko turaba Yezu Kristo ingene yabayeho ngaha ku isi, kuko we ico yakora cyose yabafise ijambo ry'Imana agomba gushitsa, kandi yabafise ijambo ry'Imana ririko riramubakura ariko arashira mu ngiro. Umunsi harabayeho kandi no gushinga intahe kubo ukwisunga ijambo ry'Imana byabazaniye imihezagiro. Tubamenyeshe ko iryo hwaniro rizosozerwa kwa 4 genekezo rya ndwi ndamukiza mu mwaka wa 2022. Mu mugwi w'igore bakaba bahamagara ugwaruka rutaraza muri iryo hwaniro kuza ku bwinshi ngo basangire ibyiza by'umukama yitegure kubabohora kubakiza no kubagabira. Michel nibitanga mwiyugururwa ry'ihwaniro ritoyi ry'abagize umugwi w'igore muri diocese nkuru ya Bujumbura bwa Sedikome.
dutandukira amakuru avugwa mu gisata c'imibano. Ishure shingiro gitiriwe Umweranda Maria St Mary's School riri mu Kigobe ryaratunganije igikorwa c'urukundo mu kugendererero ry'imfuvyi riri mu kigo c'ababikira bo mu muryango w'ababikira bene Bernadetta kiri muri zone Rohero ku munsi wa 2 genekezo rya 5 ndamukiza. Inkuru ya Sercus ndiyo kubgayo. Indirimbo n'imvyino z'ikaze nivyo vyaranga akanyamuneza abana barerewe muri iryo rerero mu kwakira abo bashitsi, nabo abo bashitsi bakaba bari abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere n'uwa kabiri ku ishure shingiro St Mary's School ryo mu Kigobe baherekejwe n'abarezi babo hamwe n'umuyobozi w'iryo shure. Nkuko bishikirizwa n'uwo muyobozi w'iryo shure Umupfasoni Ndayishimiye Beatrice, ico gikorwa ngo catunganijwe mu ntumbero yo kurangura igikorwa c'urukundo muri kino gihe ceranda cikarema, ariko kandi ngo kabaye n'akaryo ko gukomeza ubucuti buri hagati y'iryo shure hamwe n'iryo rerero ry'imfuvyi ry'umuryango w'ababikira bene Bernadetta. Twari twifuje ko twokora iki gikorwa c'urukundo mu kugendera aba bana na cane mu kubazanira akaganuke kagizwe n'ibintu bitari bike. Iri rero ku vy'ukuri turafitaniye ubucuti kuko rigize gatatu tuza kubagendera, tuzanye n'uyo mutima w'urukundo. Rero kugira iki gikorwa tugishikeko twafashanije n'abavyeyi kandi bagize uruhara runini cyane kuko baradufashije gushobora kuronka ko kaganuke ko kuzana ngaha. Batwakiriye neza, batwakiranye umutima w'urukundo, natwe abana bacu twashitse kwihangiro twari twifuje kuko nabo berekanye akanyamuneza bagize mu kuza kuramutsa aba bana. Nayo mama Adele Niyonzima, umwe mu babikira basanzwe baraba iryo rerero, akaba ari nawe araba amarerero ashika kuri 5 y'uwo muryango w'ababikira bene Bernadetta, yarakengurutse cyane uwo mutima w'urukundo wabatumye babagendera, yongera abasaba ko bo bamiza ku mutima mbere bakagendera n'andi marerero. Abo bavyeyi nabo bana barabaye inshuti zacu zikomeye kuko rigize gatatu bagendera iki kigo cacu. Akanyamuneza rero kari kenshi, baratubereye abavyeyi bama baza bikoreye igiseke batuzaniye impuzu, abana bacu nibo babambitse. Turakenguruka cane rero abo bashitsi kuko twari tubazi yuko n'ukuri baza n'uwo mutima w'urukundo muri urugo rwacu. Ico twabasaba nuko bobandanya batwamiza ku muzirikanyi ku mwaka tukagiriranira ubucuti, tukagiriranira n'ivyo bita parrainage kuko turabona ko bamaze kubitangura bashoboye kubidukundira coba ciza cane. Ivyo abo bana bakenera murabana n'abana baba bagikeneye ibintu bibafasha gukurana cane ni tranche d'âge ikenewe cane ko ironka ibintu vya ngombwa vya la nutrition kugira ngo abana bashobore gukura neza. Ibindi bakenera n'ivyo vyo kwa muganga, aho nyene kubera baba batwunganiye abana tugashobora kubavuza neza. Tubamenyeshe ko abo banyeshure bari bitwaje agafashanyo kagizwe n'ibifungurwa, ivyambagwa hamwe n'ibindi vyankenerwa kuri abo bana. Ubona ko muri kino kiringo cikarema abakristo bahamagariwe gukora utwigoro no gusabikanya. Twabibutsa kandi ko iryo rerero ryakira abana b'imfuvyi kuva ku bakivuka gushika ku b'imyaka 5. Serikuzi ndiho kubgayo kubwa Sedikome. Ku civugo umukenyezi aje imbere mu iterambere ry'uburimyi no gukingira ibidukikije, abakenyezi yo muri komine Rutegama barahimbaje ku rwego rwa komine munsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku munsi wa 6 igenekezo rya mbere ndamukiza uyu mwaka. Inkuru ya Gordier Kanyegeri. Ku rwego rw'ikomine abakenyezi bo muri komine Rutegama barahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Uwo munsi watangujwe ni defile ibereye ijisho, kabaye akaryo ko kwerekana inzego nshasha zisubiriye zirangije ikiringo. Urongoye ikigo c'abakenyezi muri komine Rutegama CDFC yasavye abo bakenyezi kugendera ubuntu maze abasaba kwama bafise ubwira n'ubukerebutsi. Maniragumije Aline yatorewe kurongora foromo y'abakenyezi muri komine Rutegama yavuze ko biyemeje gutorera inyishu ibibazo abakenyezi bazoba babatuye, ibibananiye bakabishikana ku nzego zibakurira. Kuva ubwo si badutora twarabemereye yuko ibibazo by'abakenyezi tuzobifata mu ntoki, kuvyo dushoboye tukabitunganya, ibyo tudashoboye navyo tukabijana ku nzego zibishoboye. Twe n'aba bagenzanje
twarabibemereye kandi twarabemereye yuko tuzoba abakenyezi b'imboneza, abakenyezi badasambura ingo za bagenzi babo, abakenyezi nk'uko icivugo kibivuga baje imbere mu iterambere, haba mu burimyi, mu gukingira ibidukikije, eka n'ibindi tuzoja imbere. Padiri mukuru wa paruwase Munanira, Padiri Deogracias Nitunga, yari yitavye ubutumire, yamenyesheje abo bakenyezi ko umunsi mukuru ari umunsi w'iteka ryabo. Uyu munsi mukuru wanyu rero burya ni umunsi w'iteka ryanyu. None uvyaye Imana ntushusa nayo, umuntu ntavyara uwo basa. Hepfo mwavyaye Yesu mushamusa na Yesu, mugakora nka Yesu, mukabaho nka Yesu, hama mukabandanya murema nka Yesu, mugakunda nka Yesu. Nico gituma umukama wese mu rukundo rudasanzwe atashize n'umugabo. Umugabo naho yoraramo, naho yorara arita ku rutare, ntashobora kugira urukundo nk'umukenyezi. Ntibikunda. Nyakubahwa musitanteri wa komine Rutegama Stani Nimbona yari yateye iteka uwo munsi mukuru, yavuze ko umukenyezi w'ubu atandukanye n'uwaho hambere. Ati umukenyezi w'ubu ari mu nzego zitandukanye z'igihugu kandi ngo arashoboye. Yabahamagariye kuja mu makoperative basabe ingurane mu mabanki yabo, gutyo ngo biteze imbere. Uwo munsi mukuru waranzwe n'utugenegene twateguwe nabo bakenyezi. Benshi muri bo bari baje baherekejwe n'abacance babo. Ibirori bikaba vyarangijwe no gusangirira hamwe akarahuri. Ku bwa Sedikome Kanyigeri Gordier, Paruwase Munanira. Nyuma y'akaruhuko k'akazi, abashinga amateka bari basanzwemwo ku kwezi kose kwa ntwarante, inama nshinga amateka y'u Burundi ku munsi wa gatanu igenekezo rya mbere ndamukiza yaratunganije ibirori vyo kugura icese ibikorwa vy'iyo nama byo mu kwezi kwa ndamukiza. Inkuru ya Michel Nibitanga. Ivyo birori vyabihagarariwe na nyeniteka cane Giraze Ndabirabe, umukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi, yashikirije ijambo ryo kugura icese ivyo bikorwa. Aho yashikiza iryo jambo ari naryo ryabaye rimwe rudende ryabayeho uwo munsi, yabanje kumenyesha ko iyugururwa gisasa nk'iryo arakajya ko kumenyesha abanyagihugu ko akaruhuko k'abashinga amateka bitoreye kaheranye n'ukwezi kwa ntwarante ko muri ndamukiza ari gusubira nyabona ku kivi. Kubwengo arizeye ko abo baserukira abanyagihugu mu kwiheza no gutora amategeko agenga igihugu, ukwezi kwa ntwarante ko babereye kwingira akamaro, na cyane ko ngo baboneyeho kwegera ababatoye ngo babashe kumva ibyo bagona, be nuko inyuma y'akaruhuko bagarukanya akariro gashasha. Akaba yarabifurije ibikorwa vyiza. Nako bijanye n'isasa risanzwe bagarutsemwo nkuko bisanzwe biri mu kazi kabo ka misi yose, yamenyesheje ko ibikorwa bitegekanijwe muri uko kwezi kwa ndamukiza umwaka wa 2022 ari hanini ukwiheza no gutora integuro z'amategeko ashika kuri 17 n'amashinga amateka yarungikiwe na leta. Muri izo nteguro z'amategeko ngo harimo n'avuga ku masezerano azogenga imfashanyo yo kurangura umugambi mera nk'abandi wa kabiri wo gushigikira ibikorwa vy'iterambere no kwishingira akazi ku banyagihugu ufashwe mu mugongo ni banki mpuzamakungu. Harimo kandi n'indi migambi ibiri, integuro yerekeye amasezerano yo guhanahana abakozi baba bakora mu nzu canke abandi hagati y'u Burundi n'ingoma ya Arabia Saudite, hatibagiwe n'integuro y'itegeko ryerekeye agateka k'abageze mu zabukuru n'iryerekeye abagendana ubumuga. Ikindi gikorwa citezwe ku bashinga amateka nico kwiga no gutora itegeko rizogenga amahera leta izokoresha mu mwaka wa 2022 ushira 2023 nkuko bitegekanijwe n'ibwizwa shingiro ry'igihugu c'u Burundi ku ngingo yaryo y'182 risaba inama nshinga amateka ko imbere yuko ukwezi kwa ruheshi guhera iba yamaze kuritora no kurishikiriza leta. Iyo nama nshinga amateka bayiteze ko muri risasa risanzwe arakajyo kuko leta izoyitera kamo igaheza ikiga iryo tegeko. Tamenyeshe ko biri mu kamenyero ko abashinga amateka ko bamafata igihe ngo baje mu karuhuko, ariko atari kuja kwicara gusa, ahubwo ari kwegera abanyagihugu baserukira ngo basangire inama n'ikiyago be n'ibikorwa vyo ku nzego zo hasi ku mitumba, bongera bamenyekanishirize n'ivyo barangurira abanyagihugu babatumye. Michel Nibitanga mwisasa risanzwe ry'inama nshinga amateka yo mu kwezi kwa ndamukiza umwaka wa 2022 ku bwa Sedicom. Ni kuri iyo nkuru duciye turangiriza ko amakuru twariko turabashikiriza. Ndabashimire mwebwe mwese mwateza abiri, shimire kandi nabagenzanje bamfashije kuyatorokanya. Imana ibahezagire. Gonzalve Ntashimikiro ni je nariko ndabashikiriza, murakoze.